bisigura iki? Bisigura yuko umukristo ntakwiye gukubita urugohe n'umunsi umwe. Haleluya. Ntakwiye gukubita urugohe n'umunsi umwe, kuko umwansi ashobora kukubira mu gihe utamwiteze. Kandi niko biri. Hari inkuru nigeze kumva nayibusomye kuri WhatsApp ngo hariho umukozi w'Imana. Uwo mukozi w'Imana ngo yari umunyamasengesho akomeye gose, akabangamira imyuka yakorera muri ako karere. Hanyuma ngo Satani aravuga ati ubu ngira mpagurutse ingabo kumugwanya. Ati ngira mpagurutse ingabo kumugwanya. Ahagurutsa abadayimoni ati rero mwebwe genda mumutere. Hanyuma abadayimoni ngo bakaza, umwe akaza akamuterereza, akaza mu ishusho y'umukobwa, akaza kumusedwiza. Mugabo kubera yari mu masengesho, igicaniro ciwe cama cyaka, nta na kimwe byamubwira. Uwundi ngo akagerageza, akaza mu bintu by'amafaranga, akamuzanira amaproje, akagira iki. Hewe wa mukozi w'Imana kama ariko arasenga, umva ngo baragerageza uburyo bwose bushoboka bwo kumutera amajambo, ariko akama ariko arasenga, akamenya ati uyu ni umutego w'umwansi, akama ari mu masengesho. Hanyuma ngo baba dayimoni bariranda. Hanyuma bakunzi bahora CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira, reka tubanze twishire mu biganza by'Uhoraho. Mana yanje, mwami wanje, nejerejwe kandi no gusubira kuza imbere yawe muri iki gitondo ciza. Mwami Imana, nkuririmbira ishimwe ngutazira, mvuga ngo uri mwiza, mvuga ngo urera, mvuga ngo uragororotse. Na mu ijuru nta kindi bakora, bahora bagushima, bakuririmbira, bagutazira, bavuga ko wera. Natwe mwisi twifatanije nawe tuvuga ngo urera Mana, uragororotse Mana, uri umwizigirwa Mana, uri Imana idukunda, uri Imana itutegurira ibyiza uko bukeye n'uko bwije, uri Imana iduha inkomezi zayo uko bukeye n'uko bwije, uri Imana iduhishurira amabanga yayo uko bukeye n'uko bwije. None muvyeyi mwiza, n'ubu dusubiye kugukengurukira, twizera ko tuza gukura byinshi mu ijambo ryawe, bidukomeza kandi bidufasha kugira ngo tuba abasirikare beza Mwami Imana, kuko wadutumye nk'abasirikare bawe muri ino si, udutuma nk'abambasaderi bawe kugira ngo tuguserukire muri ino si. None mukunzi mwiza, twese utwuzuze ugutahura ico twahamagariwe n'ico turi, hanyuma icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe. Nkaba ndabisenze ndavyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Ijambo rero Imana yampaye kuganira namwe uyu munsi riravuga ngo ntushobora kuba umusirikare wa Kristo uri umunebwe. Ntushobora kuba umusirikare wa Kristo utari umuntu yiteguye. Haleluya. Yama hagaze, yama avuga ngo mu gihe gikwiye n'ikidakwiriye ndahagarara kandi ndahaguruka. Haleluya. Haleluya. Umusirikare wa Kristo ntagira ubunebwe, umusirikare wa Kristo yamagavye. Haleluya. Ku murango no mwijoro, ntakubita urugohe, kuko azi neza ko bagwana atari uw'inyama n'amaraso, ariko ari imyuka mibi, kandi iyo nayo ntiruha, iyo nayo iduhora hagufi. Haleluya. Rero umusirikare wa Kristo ntahunyiza. Reka dusome ijambo ry'Imana mu Bacamanza, turasoma igice c'indwi, duhere ku murongo wa 4 dushikane ku murongo w'8. Uhoraho yongera kubarira Gideyoni ati, n'ubu abantu baracari benshi kurenza urugero, bamanukane ku mazi, nanje ndabagusuzumire, maze uje kubarira ko ari we nanje ndagusuzumire, maze uwonja kukubarira ko ari we mujana, mube ari we mujana wenyene. Ariko uwonja kukubarira ntimujane, wowe ntagende. Nuko amanukana abantu ku mazi, maze Uhoraho abarira Gideyoni ati, umuntu wese ajya kunywa amazi n'ururimi nk'imbwa, umushire ukwiwe, kandi n'uja gufukama mu kunywa nawe umushire ukwiwe.
igitigiri cy'abanywereye amazi ku mashi yabo n'ururimi nk'imbwa cyari 300, ariko abandi bose bafukamye mu kunywa. Maze Uhoraho abarira Gideyoni ati, abo bantu 300 banywereye amazi ku mashi n'ururimi nk'imbwa nibo nzobakirisha ntanga Abamidiyani mu maboko yawe, abandi bose nibitahire. Amen. Imana isubira kubwira Gideyoni ati, nuba abantu muri kumwe baracari benshi, baracari benshi kuko bari 10,000. Imana iravuga ati, kugira ngo jewe nerekane icubahiro canje mu Banyisirayeli, nubu nkeneye gutwara abantu b'intwari bake ariko babahizi. Haleluya. Hama nkoresha amaboko yabo ngaragaza ubushobozi bwanje. Haleluya. Abwira Gideyoni ati, aba rero bose bajane ku mugezi, ati hanyuma ubabwire banywa amazi. Ati bamwe atuzobona bafasha bakayora amazi n'urushi rumwe bakanywa nk'imbwa. Ati abandi nabo atuzobona bashitse bakadepoza. Urumva abo banywesha amazi bakasabagira nk'imbwa baba bafise ikigwanisho. Haleluya. Baba bafise ikigwanisho mu ntoki zabo, kuko batazi igihe umwansi ashobora guhaguruka, ashobora kubaterera. Ariko ngo abandi barashika bagaca bafata ibigwanisho byabo bakabishira hasi, hanyuma bagafukama, hama ngo bakayoza amashi yabo bakanywa amazi. Mu bashoboye kunywesha amazi bafise ikigwanisho bari 300, abandi 9,700 badepoje ibigwanisho byabo hasi, banywa amazi bafukamye. Urumva n'abantu batiteguye, n'abantu batari biteguye, n'abantu urumva naho umwasi yoca bubirira aho nyene yari kubanesha. Imana igira iki? Ibakuriramwo Gideyoni. Haleluya. Abo bose ngo acababwira ati, mwebwe nimusubira inyuma. Ajana n'abangahe? Ajana n'abantu 300. Bisigura iki bantu b'Imana? Bisigura iki? Bisigura yuko umukristo ntakwiye gukubita urugohe n'umunsi umwe. Haleluya. Ntakwiye gukubita urugohe n'umunsi umwe, kuko umwansi ashobora kukubira mu gihe utamwiteze. Kandi niko biri. Hari inkuru nigeze kumva nayibusomye kuri WhatsApp, ngo hariho umukozi w'Imana. Uwo mukozi w'Imana ngo yari umunyamasengesho akomeye gose, akabangamira imyuka yakorera muri ako karere. Hanyuma ngo Satani aravuga ati, ubu ngira mpagurutse ingabo kumugwanya. Ati ngira mpagurutse ingabo kumugwanya. Ahagurutsa abadayimoni ati, rero mwebwe genda mumutere. Hanyuma abadayimoni ngo bakaza, umwe akaza akamuterereza, akaza mu ishusho y'umukobwa, akaza kumusedwiza. Mugabo kubera yari mu masengesho, igicaniro ciwe cama cyaka, nta na kimwe byamubwira. Uwundi ngo akagerageza, akaza mu bintu by'amafaranga, akamuzanira amaproje, akagira iki. Hewe wa mukozi w'Imana kama ariko arasenga, umva ngo baragerageza uburyo bwose bushoboka bwo kumutera amajambo, ariko akama ariko arasenga, akamenya ati uyu ni umutego w'umwansi. Akama ari mu masengesho. Hanyuma ngo baba dayimoni bariranda. Hanyuma ngo batashe, ngo bahura n'umudayimoni w'umusaza. Ngo barababaza ati, nibiki kumega murababaye? Ati twebwe databuja yadutumye gutera umukozi w'Imana araho, none yatunaniye. Aca aramubwira ati, mbe ndakubwire, ati umuntu nkurya umuhakanya, ati mwetekana ndabereke tingene tuzomutera. Ngo baraza ngo atangura
kumuzanira akazi kenshi. Amuzanira akazi kenshi ugasanga pasiteri akazi hajya basengera benshi, hanyuma n'ibintu by'iterambere ry'ishengero biba byinshi, ugasanga umwanya wo gusenga ugenda umubana muke, baravuga ati n'ubu nimureke ntiharagera. Hanyuma ngo noneho kubera akazi kenshi kaguma kiyongera ngo atakaza gusenga, ugasigara aryamye adasenze, ya myanya yahora yiherera akavugana n'Imana yiwe, kubera akazi kamubanye kenshi, amaproje yabaye menshi, abamurondera ari benshi, asanga umwanya wo gusenga waraheze, asika aryama yahwereye, ugasanga asenga twadusengesho tumwe twa ntatwo, hamwe bamaze kubona neza ko umuntu yegeranye, noneho umutima we wagiye mu bikorwa, ati wamutama ati rero genda mwatake, ati ubu harageze. Hewe ngo ntivyatevye, yasanze yaguye mu caha c'ubusambanyi. Kubera iki? Igicaniro cazimye. Kubera igicaniro cazimye. Rero uyu munsi n'abana b'Imana turavuga ngo twarakijijwe, turavuga ngo twarizeye Yesu, uyu munsi turi mu bikorwa cyane, ntidushobora kuronka umwanya wa intimite n'Imana, ntidushobora kurondera akanya. Ukaca usanga rero twe twibaza ngo turahagaze, ariko kumbe twarapfuye kera. Umwansi yaramaze kutwigarurira, asigaye avuga tujya reka ndamureka akore, reka ndamureka aje no gusenga kwa Mungu, umugabo nuwanje, nuwanje naramaze kumuronka. Kubera iki? Utazi ngene umwansi akora, harahakureka akakureka, ukibaza ngo urahagaze, abantu bakakubona uri active mu bikorwa, ukabona kumbe Satani yakurangije kera. Imana rero avuga ngo aba barambika ibigwanisho hasi, sinshobora kubakoresha, ariko nkoresha uwama yiteguye ku murango no mwijoro. Haleluya, haleluya. Ku murango no mwijoro muze murabe n'abasirikare ku rugamba, ntibajya ibigwanisho babiraza iruhande yabo, si bamwe barindira ngo urugamba ruteye ngo bariruka bagende mu mastoke bagende kurondera ibigwanisho. Oya, biguma iruhande yabo, akanya kariko kose biteguye guhaguruka biruka. Bararabambaye kuko batazi aho umwansi azira. Rero n'abakristo by'ukuri dukwiye gusinzira, kuko umwansi ntasinziriye, umwansi ahora ari maso, ntashaka kumuterana intambwe. Haleluya. Imana itoraniriza nde? Gideyoni, abasirikare badasinzira, baguma bari maso, bazi ko umwansi wabo atari kure, abegereye cyane. Haleluya. Nawe muntu w'Imana, ndakwifuriza kuba maso. Haleluya. Ndakwifuriza kuba maso. Ni waba uri umusirikare wa Kristo, umenye ngo ntegeza kurondera akanya kanje. Haleluya. Kukwiyuzuza, kukwiyubaka, kukwikomeza. Haleluya. Kugira ngo umwansi ntaronka hamenana, kuko intege nke za buri muntu wese garazizi, araza haguca, arazi ngenda kuronka. Haleluya. Ariko umuntu yitahuye, umuntu yimenye, akamenya uwo bagwana uwo ari we, ntakubita urugohe, ntasinzira. Haleluya. Aguma ari maso. Rero Imana yo mwijuru ibampezagirire, mugira umunsi mwiza. Mana Data rugira vyose uri mwijuru, ndagushimiye Mana kubw'ijambo ryawe. Ndazi neza ko ari ijambo ry'ukuri, kandi iyo riguye mu ivu ryiza riramera rigahunda impeke nyinshi. Nyemerera n'iri jambo rigwe mu ivu ryiza, kugira ngo umuntu wese ahaguruke mu zindi imbaraga, ahaguruke mu bundi bushobozi, amenye neza ko uwo bagwana adasinzira kandi adahunyiza, kandi atari kure yacu, atwegereye gose. Uhagurutse rero abakobwa bawe n'abahungu bawe, ubambika inkomezi zawe nyaguhoraho, ibicaniro byabo bihore byaka ku murango no mwijoro, kuko Satani abizimye uko bukeye nuko bwije. Ariko Mwami Imana, uwuzi neza
neza yimenye kandi akitahura, azi neza ko atahandi akura inkomezi azikura mu ijambo no mu gusenga no mu guhorana nawe no mu kurongorwa nawe. Rero ubikore ku bw'icubahiro cawe Mwami Imana, itara ry'abana bawe risubire ryake, aho ryari ryarazimye hose risubire kwaka. Urakoze kuvyumvise kandi ko wemeye kubidukorera, icubahiro n'ishimwe bibi vyawe. Nkaba ndabisenze ndavyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Mugire umunsi mwiza, mwarahezagiwe.